nk'uko vyama ku musi wa kane uhereza ukwezi umugambwe CNDD FDD mu makomine yose haratunganywa amasengesho yo gushimira Imana. No muri komine yagutse ya Cibitoke kuri uyu wa kane igenekerezo rya 29 Ruhuma hatunganijwe amasengesho ku rwego rw'ikomine, aho icivugo c'ayo masengesho kivuga giti bagumya banga mu bumwe budacika, dusenge dukore ibikorwa bidushikana ku Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040. Shehe Hakizimana Ismael yigishije mu ijambo riri mu gitabo ca Matayo igice c'indwi ku murongo w'indwi kugeza ku 11 no ku murongo wa 18 kugeza ku 20, aho yahamagariye abagumyabanga gukundana bakagira umutima utanduye, niho imbona kazoza y'ibihumbi 2040 tuzoyishikako. Burya atwase naho tujya mu masengero atandukanye tukaja gusenga, mugaho naho twoba dufise agahaze mu mitima yacu, Imana ntizopfa twakiriye ibyo tugize gute, ibyo twisaba. Na nico gituma mbanza nihere ko jewe nirabe ikiri muri jewe, hanyuma nawe wicaye ngaho irabe ikiri muri wewe. Tumaze kwisuzuma imitima yacu twose tuzosenga dusaba Imana, ico tuzoyisaba Imana izogira gute, izokiduha. Na niho tuzoshika mu Burundi bumeze gute, bwifashe mu mwaka wa ryari, mu mwaka wa ryari. Mugabo tumaze gutunganya imitima yacu, hamajije kubaho ubumwe hagati yacu, atamugumya banga yinuba uwundi. Nyuma ya Shehe Hakizimana Ismael haciye bandaniriza ko inyigisho za Pastor Nahayo Emmanuel, aho nawe nyene yasiguye mu gitabo ca Matayo igice c'indwi ku murongo w'indwi ku 11. Kuba mu bumwe budacika. Ikibazo nibaza nawe wibaza, mbega wumva turi mu bumwe koko budacika? Mbega wumva uri umwe na mugenzawe? Mbega wumva uwo muri kumwe ari urugingo rwawe koko? Mbega ubwo bumwe urabugendera canke ubuvuga ku munwa gusa? Kuba mu bumwe budacika. Kabiri, gusenga. Ari naco gituma abagumyabanga basize Imana imbere, nukuvuga baratahura ibanga ryo gusenga. Gatatu, gukora ibikorwa. Niwicare ngaho ukugurushire kukundi ngo bizokwizana, biva hagumye. Bisaba ko dukora umwe wese mu mwanya wiwe. Umurimyi asohora isuka arime, umudandaza aje kudandaza, uwikorera utwiwe, uwiyungunganya mu dukorwa twiwe aje ku kivi akore, umunyabiro aje mu biro akore. Ibyo dukora byose tutibagirwa ko duhamagarirwa kuba mu bumwe budacika. Haleluya, haleluya. Mu kurangiza twamenyesha ko ayo masengesho yari yitabiriwe n'umunyamabanga w'ibiro vya komine yagutse ya Cibitoke, ari kumwe n'umunyamabanga ajejwe gukurikirana abahoze ku rugamba. Ayo masengesho yari yahuje zone zine ziri mu mazone agize iyo komine yagutse ya Cibitoki. Abandi bagize ibiro vya komine yagutse ya Cibitoke bakaba basengeye muri Mugwi, naho nyene hari hahuriye ayandi mazone 3.